reka ndakubwire, ushobora kuvuka mu bana 10, mu bana 5, mu bana 4, mu bana 3, mu bana 8, mu bana 10 ukavuka. Nimba hariho umuntu runaka w'umurozi wo mu miryango iwanyu akaguhitamwo mu buryo ki utashaka, atakugishije inama, atakubajije, igicaniro c'uburozi kikaza hejuru yawe, ukisanga warabaye umurozi kandi utigeze ubitegekanya, ugasanga usigaye uri umupfumu kandi utigeze utegura kuba umupfumu na gatoya. Kubera iki? The heritage, umurage wararazwe. Imicaniro byo mu isi y'umwijima, ababyeyi bo mu isi y'umwiza barahisemwo, baraza avuga ni uyu mwana niwe tuzoraga umurage. Nta mubyeyi n'umwe sawa. Imana ibahe umugisha, Imana idufashe cyane. Turacari ku ijambo umuvyago uhagaze nta kibazo gatoya. Turagushima Imana kubwira ikoraniro ry'uyu munsi. Umuntu wese umugendere kandi umukoreko, ukore ku maso yiwe n'amatwi ye kugira ngo yumve kandi atahure ijambo mu izina rya Yesu. Amen. Byagira mu buntu bw'Imana no mu mbabazi zayo mu izina rya Yesu. Turiko turaganira ku mabanga akomeye y'ibicaniro bigenga kandi bikontrola ubuzima bw'abantu, altars. Sindaja kure y'ijambo ry'ibicaniro, kandi ngomba ko umuntu wese angirira ubuntu akankurikirana. Hari ibintu biriko biravuga muri returu mu bizimye. Hallelujah. Imana idufashe cyane gose. Nariko ndavuga ngo tumaze iminsi guhera kwa Mungu muri kuno kwezi Imana yampaye ijambo rivuga ku bicaniro no gusenyura ubushobozi bw'ibicaniro ku rugezo rukomeye cyane. Mpagaze rero mu bushobozi bw'Imana birema, yarambariye ngo nze nganire ku bicaniro by'ubuzima bw'abantu. Nta muntu n'umwe adafite igicaniro, ahubwo ni igicaniro nyabaki kiri nyuma y'ubuzima bwaho. Ntago ndiko ndavuga ku bicaniro byo mu gakiza, oya, ndiko ndavuga ku bicaniro byo mu isi y'umwijima. Kumbura ivy'agakiza n'ibindi nzobivuga ko hanyuma, ariko uyu munsi ngomba kubanza kuvuga ibicaniro bibuza abantu umugisha, bisubiza abantu inyuma, bibuza abantu amahoro, vyiruka inyuma y'abantu. Ndabasaba iminota itarenga 30, ntago nza kurenza iminota 30, kubera ko ndashaka ko tuza gufata umwanya wo gusenga. Hari icyo Imana iza gukora uyu munsi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ibicaniro, umuntu wese afite igicaniro inyuma yiwe, ahubwo ni igicaniro nyabaki kiri inyuma yawe. Not knowing the altar behind you, kutamenya igicaniro kiri inyuma yawe ni kosa rikomeye cyane, kubera yuko ugwana n'ibyo utazi ukisanga muri souffrance. Hari umuntu nasengeye, niho yaragikora mariage, amaze gukora mariage atagira ikibazo cyo kuva cyane, yibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko kumbe abarozi bari bamuteye kwinda zose aguma asama zikoroka. Yagiye kwiroturuva hamaze kuva inda zirenga 6. Ibicaniro byamaze kumufata. Wewe yaracecetse, ntiyatahura ikintu na kimwe cy'ubushobozi bw'umwijima bw'abarozi. Agahora kwa muganga bakamubwira nitubona ico biriko biravako, baramuha imiti yose y'ama specialite mugabo biranga, aguma ayifata biranga. Musi umwe ariko araca kuri YouTube abona intahe, amaze kubona intahe arandondera amamagana namubwira uzoze ndagusengera. Inda 6 arizo zimaze kuvamo atabizi, ariko yaguma yisanga a bleeding, agumava not knowing what is going on. Kumbe hariho umupfumu cyo gihe namusengeye, bari kumwe n'umugabo wiwe, yaravyiyumviye n'amatwi yiwe, kuko bose ntibemera ko ivyo bintu by'uburozi bibaho. Yesu natfase cyane gose, aravyumva, aravuga ni yaraducitse, arakora mariage, ariko twararahiye ko nta mwana azoronka. Imana dufase cyane gose. Aravuga ni ngo tumaze gukurayo 6, n'iyindwi yari imaze kujayo nayo twagomba kuyikurayo. Ndavuga ni ntago izovayo mu izina rya Yesu. Ubu tuvugana umwana mufise mu biganza, igicaniro caratsinzwe. Tera haleluya. Ibicaniro rero bishobora kubakwa n'abarozi, ibicaniro bishobora kubakwa na karande,
ibicaniro bishobora kubakwa n'abakwanka, ibicaniro bishobora kubakwa na situation y'ubuzima. Your situation can create an altar. Situation y'ubuzima ishobora gukrea igicaniro. Hari situation y'agahinda umuntu ashobora kubamwo, ukumaze igihe mu gahinda, ugateba abantu bakakumenyera ku gahinda, abana bawe bakavuka bakubona uri umunyagahinda, bagakura babona uri umunyagahinda, bigashinduka igicaniro, n'abana bawe bikabandukira, ugasanga bavuga ni umeze nka nyoko, umeze nka so. The things your mother had nawe uri kurakigira. Igicaniro gishobora gukomoka kuri situation. Kandi irindi banga ry'igicaniro, let me tell you, rimwe na rimwe hariho abantu bavukira mu miryango usanga iwabo baroga, cyangwa se ugasanga mu miryango iwabo hari ibimazi batanze by'uburozi. Reka ndakubwire, ushobora kuvuka mu bana 10, mu bana 5, mu bana 4, mu bana 3, mu bana 8, mu bana 10, ukavuka nimba hariho umuntu runaka w'umurozi wo mu miryango iwanyu akaguhitamwo mu buryo ki utashaka, atakugishije inama, atakubajije, igicaniro cy'uburozi kikaza hejuru yawe, ukisanga warabaye umurozi kandi utigeze ubitegekanya, ugasanga usigaye uri umupfumu kandi utigeze utegura kuba umupfumu na gatoya. Kubera iki? The heritage, umurage wararazwe, imicaniro byo mu isi y'umwijima, ababyeyi bo mu isi y'umwiza barahisemwo, baraza avuga ni uyu mwana niwe tuzoraga umurage. Nta mubyeyi n'umwe yakoranye n'ubushobozi bw'umwijima yapfuye ngo ave mu mubiri ngo agende adasize ibyo yahora akoresha ngo abirage umwana cyangwa se abisige ku muntu runaka mu muryango. Biciye mu buryo ki uzi cyangwa utazi, ushobora kwisanga hari ikintu basize hejuru y'ubuzima bwawe. You can see it. Ushobora kubibona biciye mu ndoto, ushobora kubibona biciye mu muruhu ukomeye ushobora guhura nawo, ushobora kwibona biciye muri souffrance ushobora guhura nayo, ushobora kwibona uri umuntu uguma wumva ijwi riguhamagarira kuja mu bintu by'isi cyane. Uramenya yuko hari igicaniro kiriko kiraguhamagara. Yesu natwase cyane gose. Nama appearance y'imhemu mbi cyangwa se y'imizimu runaka mu ndoto zawe ashobora kukwereka ko hari igicaniro kiri activated mu nzu cyangwa se mu muryango iwanyu. So nimba uzi ko muhiri iwanyu aho uvuka cyangwa se apana naho uvuka direct ubu aho bakuvyaye bavuka, hari igicaniro cy'uburozi cyahabaye, hari igicaniro cy'ubupfumu cyahabaye, hari igicaniro cy'abagendera mu bapfumu cyangwa mu barozi bahabaye. In one way or another, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari igicaniro basize muri bloodline yawe, hari igicaniro basize mu maraso yawe. Utegerezwa guhagarara ukagisenyura, atarakandi uzoguma uba traumatize kandi utabizi, utanabitahura. Ushobora no guhamagara izina ry'Imana mugabe igicaniro kikiko kirakureklama. Ushobora kuvuga izina ry'Imana ariko igicaniro kiriko kirakureklama. You may even be born again. Ushobora no kuvuka ubwa kabiri ukabatizwa mu mazi menshi ariko igicaniro kikabandanya kikureklama. Sivuze ko kikuboha, kirakureklama. Iyo kironse opportunité yo gushobora kwinjira mu buzima bwawe, it will put you down, kizogushira hasi. Niho navuze ngo umuntu ashobora gushindura umuryango, ukava mu muryango wanashima ukavuga ni uyu muryango ndawasije guhera umunsi ndi muri uyu muryango, ariko igicaniro utagihinduye cyama kigukurikirana. Yesu natwase cyane. Nico gituma n'umuntu ashobora kurongorwa mu muryango runaka akazana ibisokuru by'iwabo n'ibintu byose akabiyinziza mu wundi muryango. Yaravuye mu muryango runaka mugabo yinjije ibicaniro mu wundi muryango runaka. Nico gituma umuntu ashobora kurongora mu muryango runaka akazana ibicaniro bya hariya, akazana n'ibicaniro by'iwabo byose bigashira hamwe. Ibicaniro ni system imwe Satani yashizeho mu kuremereza no kubabaza ubuzima bw'ikiremwa muntu, ariko Imana yo mu ijuru nico gituma yashizeho ubushobozi bwayo kugira ngo buhagarike kandi bushire ku iherezo imigabo n'imigambi yose y'abansi Satani. Umuntu wese ari hano afite igicaniro kimuremereye, Imana yo mu ijuru irekura ukuboko kwayo kuremereye gutsikamira ibikorwa byose byo mu isi y'umwijima mu izina rya Yesu.
Hallelujah. Naravuze ngo igicaniro ni iki? It is a spiritual system made by spirits to control and to conquer and create lifestyle. Sindabisubiramo narabisiguye kwa Mungu, ariko ndavuga gatoya kugira ngo nutarahari atahura. Igicaniro ni iki? Ni systeme y'isi y'imhemu. So spirits, they control things through altars. Imhemu ziragwira kandi zikaguka kandi zigakora mu buryo runaka biciye mu gicaniro. Igicaniro gishobora kuba umuryango wugurukiramwo imhemu mbi runaka. Portals, kumva, reka ndeke kuvuga ku mpanda, ahantu hose hari imva imhemu mbi zishobora kuhaca. Ahantu hose hariho imva, ahantu hose mu biyaga, mu nzuzi, ahantu runaka, demons can pass there. Mu bibanza mu materitoire runaka, abadaimoni bagira ibibanza bokipa bakoreramwo, kandi kikaba igicaniro cyabo cyangwa se area byabo. Ugasanga abantu muzamwumva abantu bakunda kuvuga ngo abantu bo ngaha runaka bameze uku, abo hano runaka bakora ukunuku, bavuga uku, bameze uku. There is an altar upon that atmosphere. Hari igicaniro hejuru y'ico kirere gituma abantu bikomporta uko bikomporta, bakora uko bakora, kubera ko igicaniro gishiraho control yo gukontrola abantu, kandi kikaganza kandi kigakrea lifestyle, ubuzima abantu babamwo. Mbere yuko nza ku yindi definition, there is another definitions ni nyinshi umuntu yotanga z'igicaniro. Hari iyo umuntu tuvuze igicaniro ashobora kumva umenga ni inkwi bacanye ahantu bakaca bazizunguruka bakavuga ngo turi ku gicaniro. That is not an altar. Yesu natfase cyane gose. Hallelujah. Gishobora kubaco bivanye n'intumbero wagihaye. Ikintu cyose ufashe ukacizereramwo kandi ukagishira kw'inkomezi kandi kigafunctiona mu buryo runaka, kiba cyahindutse igicaniro. Iyi ni definition y'igicaniro. It is a spiritual office that decides how life is going to go. Cyangwa se uko ubuzima bugiye kugenda, cyangwa se ukuntu bugiye kumera, kandi iyi office yo mu buryo bw'imhemu igakreya caractère ku buzima bw'umuntu, kandi igahitiramwo uko umuntu abamwo naho umuntu aba yavyanse. Yesu natfase cyane gose. Bisigurike ni office runaka yo mwisi y'imhemu. Altar is a spiritual office. Yesu natfase cyane. Igicaniro ni biro y'imhemu itagaragara, ifatigwamwo ingingo zo mu buryo butaboneka, ariko bugashigwa mu ngiro mu buryo bugaragara, bifatiye kuko abantu babayeho naho bataba barabihisemo cyangwa se barabisabye cyangwa se barabyipfuza. Ariko ugasanga umuntu abaye mu buzima adashaka, ariko igicaniro cy'ubusambanyi kiramuremereye. Se we yarongoye babiri, se we yarongoye bangahe, nyina we yarongoye anaha, nawe ariko araganzwa n'icyo gicaniro ntabyashaka. Ariko ni jewe ntegerezwa kuzokubaka, nzokora mariage, nzokora ibiki, mugabo accidentally ku buryo atazi igicaniro nawe kikamuremera, agasanga aguye mu murongo wa undi nyina na se cyangwa n'abandi cyangwa naho yaciye baguyemo. Igicaniro ni office, ni biro yo mwisi y'umwijima ifatira ingingo ubuzima bw'abantu, kandi gatuma abo bantu bagendera muri iyo control. Yesu natfase cyane gose. Abantu bashobora kuvuga ni jewe sinzomeruka, abandi baramezuka, ariko jewe sinzomeruka. Mugabe icyo gicaniro kikakurekrama. Igihe cyose uzobona uri kuraba mu buzima udashaka, mu buzima utagomba, mu buzima bukubihiye n'umururazi, haguruka ugwanye icyo gicaniro ku nkomezi zose zogusaba. Bibaye ngombwa ko wisonzeshe, bibaye ngombwa ko utanga ibimazi utanga ibimazi, bibaye ngombwa ko usenga cyane usenge cyane, wankire Satani kafata intumbero hamwe na control mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru igukure ku gicaniro cyose cyo mwisi y'umwijima. Dusomere rero Itanguriro igice cya 29 ku murongo wa 15 kuri 20. Igice cya 29 ku murongo wa 15 kuri 20. Mubangutsi Itanguriro 29 dusome umurongo wa 15. Ego. Yakobo akorera Labani amuhera ati. Usome kuri 15 ugeze kuri 20 mu bubangutsi. Cyane. Yakobo wumve
ikintu igicaniro cyakoreye uyu mugabo yitwa Yakobo. Yakobo igicaniro cyaramugiriye nabi cyane gose. Yakobo akorera Labani ngo amuhe Rakeli. Ndio. Bamaranye ukwezi kumwe, Labani abarira Yakobo ati mbega kuko dufitaniye akamwe ico cotuma unkorera kubusa, enda mbarira nze nkugerere iki. Kandi Labani yarafise Labani abwira Yakobo ati nsaba icyo ushaka, kuri kurankorera kweri wonkorera ku buntu, bwira ikintu mbariye kandi nanje nzokigukorere. Kandi Labani yarafise abakobwa babiri. Ndio. Umukuru yitwa Leya, umutoyi yitwa Rakeli. Leya na Rakeli. Leya yarafise amaso atarabika neza. Leya yaraba iminori murayizi. Rakeli Ndindira gatoya. Iminori murayizi. Wa muntu arabintu kamenga ariko arabintu. Igihe kimwe hari umuntu twariko turakorana ibintu yaraba nkuko nyene Rakeli yaraba. Nkabona ariko arabintu nkagakambwira uko nkibazaga ariko abwira uwahari. Jewe nkabona ariko aransinyara mugabo nkabona ariko abwira uwahari. Rakeli rero yarabaha ariko ukabona ariko arabahari. Yarabino ukabona ariko arabintu. Uwo yari Rakeli. Ariko Rakeli yari mwiza wese w'umunyakaranga. Ego. Yakobo agomwa Rakeli. Yakobo acaramukunda Rakeli. Yishura Labani ati nzogukorera imyaka ndwi. Ati umva yo mbega urukundo we. Haleluya. Yakobo aremera gukora imyaka indwi adahembwa, akorera ivyo kujya ashaka umugore. Akorera nde? Rakeli. Imana yo mwijuri gusiga igikundiro gituma abantu bokora ibishoboka byose kugira ngo bagirane ubusabane nawe. Hari abantu bakeya bari bavyumvise hano. Haleluya. Imana igushireko igikundiro n'ikiganza cyayo cyiza gituma abantu bo kwitanga uko bashoboye kugira ngo babe en contact nawe mu izina rya Yesu. Amen. Uzume umwegeme wawe mutoya Rakeli. Rakeli ngira ndagukorera imyaka indwi uzomuha. Labani aramwishura. Ndio. Ati kumuha wewe biruta kumuha uwundi muntu wese. Urumva ko kantu yaramubariye kuguhereza umukobwa wanje Rakeli nizo kintu cya mbere cyiza cyoruta kumuhereza uwundi muntu wari we wese. Ariko Rakeli Imana yari yamuhaye igikundiro. Igumire ngaho. Igumiraha. Nuko Yakobo akorera imyaka ndwi kugira ngo ahabwe Rakeli. Imuhindukirira nk'iminsi mikeya kubw'urukundo amukunda. Amena. Haleluya. Yakobo yakoze imyaka indwi akora adahembwa, mugabo ihinduka imyaka mikeya kubera urukundo yakunda Rakeli. Ihinduka nk'iminsi mikeya. Si Bibiliya ijambo ry'Imana dusomye. Yakobo arakora imyaka, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, umwaka w'indwi arondera Rakeli. Ariko iyo myaka indwi yose ihinduka nk'iminsi mikeya cyane. Imana yo mwijuru iguhaye igikundiro igashira urukundo hejuru yawe, umuntu wese azokora ikintu naho azoba yumva kimugoye ariko yumva asunikirwa kandi agoberwa kugikora. Abantu bose bari hano Satani yatwaye igikundiro no gukundwa ku buzima bwabo. Imana yo mwijuru iki gicaniro cy'icankiro Imana ikigukure ko mu izina rya Yesu. So love is altar. Urukundo nago ni gicaniro. When you experience too much hatred, bishobora kuafekta generation yawe yose. Iyo wanswe cyane ukagira icankiro kirekire, ukagira kwankwa cyane, muri famiye bakakwanka, abagenzi bakakwanka, inshuti zikakwanka, umugabo akakwanka, ushobora kugira ikintu kigukurikirana kizotuma generation yawe yose ishobora kuba affected cyangwa sigira ingaruka ku cankiro wagize kandi giciye kuri Satani yakirekuye. Wowe wibaza ko ari ikintu gisanzwe. Ntukabone aho ugeze hose atamuna guha ijambo ngugumucecetse wihangana, haguruka wirukane mihemo y'icankiro. Ntukabone aho ugeze mu muryango wose udasaba amazi ngo bayaguhe. Ntukabone abo muvukana bararoraniwe
bafise amafaranga ariko badashaka kuyaguha. Ntukabone umugabo adashaka kukuvugisha ukaguma ucecetse aho guhaguruka ngo usenge wirukana icyo cyankiro. Ntukabone abahora bakurangurira batakikurangurira barakwanse ngo ugume ucecetse ugume mu gacerere. Ntukabone abo mwakorana business bakufite connection ngo ugume mu gacerere. Ntukabone abantu bahora bagufata ukuboko barabye hirya bakakwirengagiza ngo ugume ucecetse mu gacerere. Icankiro ni igicaniro cyubakika ku buzima bw'umuntu kandi kigakurikirana umuntu generasiyo yiwe yose yo kubaho. Iyo we experiences cyangwa se ubaye mu gihe cyo kwankwa igihe kirekire, ushobora kubyara umwana si cankiro, ushobora kwafekta abana bakuzungurutse, ushobora kwafekta ubuzima bwawe ukazorinda upfa uri mu cankiro. Ndirukana imhemu yose yateye umwana wa repentance cyangwa umuntu wese ari hano yicankiro mu izina rya Yesu. Imana igusukire kigikundiro mu izina rya Yesu. Hari abantu batagira igikundiro. Some people ntago bafite igikundiro, bavuganye n'abantu bavugana once or twice, kabiri cyangwa rimwe ntibasubire kuvugana. Ukaguma wiremesha ngo jewe ngo sinkunda kuvugana n'abantu, ngo nkunda kuba ndi jenyene. Oya, ufite icyankiro. Abadayimoni barakugaye, abadayimoni barakubrotse, ibicaniro byaragushize kure y'abantu. Izo mhemu mbi utegerezwa kuzirukana, kandi uyu munsi nyene urasohoka hano abakwanse n'abagutaye Imana yabakugaruriye mu izina rya Yesu. Hari abantu 10 bari bitabiriye haleluya hano we. Imana idufashe cyane gose, Yesu natufashe cyane gose. So urukundo, love is altar. Where there is love, ahantu hose hari urukundo. Iyo uri absent cyangwa se uri present, agaciro kawe na valeur yawe byama bimeze cyo kimwe imbere y'abamaso y'abagukunda. Bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu afite igikundiro cyangwa se akundwa, yabo umuntu ahari ntibamwubahuka ngo bamuvuge nabi, kandi bamwiyumvira ko neza, kandi naho atabahari bamubona mu gaciro ka kandi nyene bahora bamubonako. Ariko iyo umuntu afise icyankiro bashobora kukuvuga neza muri kumwe, ariko inyuma y'umunota muke urabona uyu muntu ameze nari nsi umuntu ameze uko wanye nari nsi umuntu ameze uko. Igihe cyose twaba turi kumwe, umuntu wese yari umuntu akunda kugendererwa cyane kubera ko yaratanga cyane, used to give, akakunda kugendererwa cyane. Mugabo yaravuga umunwa wari waramunaniye, nta mafire y'umunwa yagira. Yaravuga ngira sinzi ko ari umuntu avuga ku isi kumusombye. Urabona uwinjiye mu nzu yiwe gusa abantu bari yakiriye kuko babona abagirira intuze. Imana dufashe cyane. Winjiye mu nzu yiwe muri batanu mwicaye ngaho, usohotse bazamavugane, murabona uwo muntu asohotse ngaho akaca kuvuga utuntu twari twose. Undi asohoka, murabona uyu muntu avuga ni none nanje ninasohoka. Imana dufashe cyane ndavuga nimva ngaho ijya nyuma, ntago ngena nanje ngo basigare baravuga. Imana dufashe cyane. Nibaza ngo nijyambere bibaye, mugabo birabandanya yashobora kuguhamagara agomba kukubwira ibintu by'umuntu, akagutelefona avuga ni mfise amakuru ashushe, reka ndayaguha ataraja kwivumbi. Imana dufashe cyane gose, haleluya. Akavuga kandi ari umuntu w'umugabo vrema, nta nubwo ari n'umuntu w'umugore basi, ariko yaravuga ateye ubwoba, kandi n'ubu nimba Imana itamutabaye nibaza ko akivuga. Yesu natufashe cyane gose. Icankiro rero iyo kigiye hejuru ubuzima bwawe, mugabo nawe Satani yaramuteye ku rugezo rukomeye, kandi ntigeze atahura ko ari Satani yamuteye, kuko yaragize icankiro abantu bose baramuvako, maybe kubera ingeso yiwe na karaktere yiwe. Icankiro kije hejuru ubuzima bwawe, abantu batangura kukuvako umwe kuri umwe, one by one, kandi udahagurutse ngo usenge bishobora kukugira ko inkomezi n'imbaraga nyinshi. Yesu natufashe cyane gose, haleluya haleluya. Ikindi nacho hari ikintu bitwa rejection, kurojeta ikintu runaka. Niwabona uri kurankwa, ukabona uri kuratabwa, ahantu hose barakurojeta, amadomande yawe yose bararojeta, ibisabo byose usaba barabirojeta, service yose usaba barayarojeta, ibintu byawe byose bibahojete. Menya ko ufite igicaniro cya rejection.
igicaniro cyo kubaho jete kiragira ingaruka zikomeye kugeza ku rugezo n'abana uzovyara n'ibindi byose bigukurikirana Imana itagutabaye bishobora kugira ikibazo cyo kuguma bahusha banatakaza. Uzoraba umuntu wese yakuza afise urukundo n'igikundiro gikomeye ahantu hose muri societe, n'umwana wiwe no bazinanye yageze ahantu avuga uyu mwana nuwo kwanakasha, uyu nuwo kwanaka, ngo yo ngo wa muntu dukunda, ngo yo wa muntu, abantu bose bakagufata nkaho ufise agaciro gakomeye kataco wigeze ukora mugabo ukomokako cyangwa ufitanye isano nawe cyangwa se umuntu runaka muzinanye afise igicaniro c'igikundiro n'urukundo rukomeye, bigatuma ugendera muri ico kirere c'uwo muntu c'ubuzima bwiwe. Ariko igihe cyose ubuzi ugikundira ukagira icankiro, bituma n'abantu bose, ninde ashobora kwanga umuntu agakunda umwana wiwe? Nagira umuntu akubwira ngo wenda gukunda mugabo nanka umwana wawe, azoba ariko arakubesha. Imana ifashe cyane gose. Nagira umuntu akubwira ngo wenda gukunda ngo nanka pastor wawe, azoba ariko arakubesha. That person does not love you. Nagira umuntu akubwira ngo ndagukunda ariko umugabo wawe wapi, ubwo rukundo sigo, ariko arakubesha, ariko araguhenda. Yesu natufashe cyane. Umuntu niyagukunda azogukundira n'ibyawe byose. Imana iguha urukundo rw'abakumva n'abagutahura n'abakumenya mu ntege nke, mu nkomezi na bya bindi ubona ata muntu yo bitahura, ariko Imana ishira igikundiro, imhemu y'igicaniro cy'urukundo n'igikundiro hejuru yawe. Imana ikuremera abakumva n'abagutahura nimba wizera. Tera haleluya. Dusomere kuri 21 ugeze kuri 35. Ndihuta cyane. 21 Yakobo igwareya uwo atasavye, ntago yigeze amusaba, yari yarakoreye imyaka 7. Yakobo yakoze imyaka 7 yose ariko arakorera umugeni. Ariko Yakobo nawe yarafise igicaniro kiremereye cyane, naho Imana yamuhinduye izina ikamwita Isirayeli, yarafise igicaniro gikomeye, kandi ubuzima bwe novuga ko bwatanguye koroherwa buke buke n'agahengekerezo marayika amaze kumwita Isirayeli. Uhereye ku kuntu yatwaye umugisha Esau akawutwara ku mvune n'amayeri n'ubwenge bukomeye, agasaba umugore nawe akamuronka yarushe yakoze, akongera akahangana n'umumarayika akamuvuna igufa ryo umutsi wo mu buyonga bw'itako yarushe yacumukuye. Hari igicaniro cy'umuroho na souffrance cyari hejuru ubuzima bwiwe, kandi Yakobo nawe yari yemegwa n'Imana. Imana yo mu ijuru igukurireho igicaniro cyose cy'umuruho cyariko kirananiza ubuzima bwawe. Mu muhamagaro wawe Imana ikorohereze, mu gikorwa cyawe Imana ikorohereze, mu muhamagaro wawe Imana ikorohereze, mu kazi kawe Imana ikorohereze, aho wakora hose ibintu binigana birinda kumara imyaka 7. Ibaze kumara imyaka 7 ukora ukaronka umugore utari kurakureba, working for 7 years, aho ni imyaka 7. Ngaha naho hari abantu bakoze imyaka 10 mugabo barahomba, hari abantu bakoze imyaka 5 mugabo barabura ibyo bariko barakorera, hari abantu bitanze imyaka miremire ariko barabura ibyo bariko bararuhira. Mu izina rya Imana y'iki gicaniro, iyashu yawe ntago izohomba, inguvu zawe ntizizopfa ubusa, ibyo uzokora byose Imana yo mu ijuru izobigufashirizamo mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Mani dufashe cyane dusomere. Maze Yakobo abarira Labani ati mpa umugeni wanje ndamurongore kuko iminsi wanciriye yashitse. Imyaka 7 yaheze. Labani atorera ubukwe abantu bose baho hantu, atereka amazimano. Ndiyo. Ahenga ku kagoroba azana Leya umwana wiwe aramumuha aramurongora. Nimba bari bamuboreje nibaza ko biri kose ko Yakobo bari bamushiriyemo akana. Labani atanga ziropa inshoreke yiwe amuha Leya umwana wiwe ngo amucorekere. Bukeye Yakobo agize atya asanga ni Leya. Abaza Labani. Yakobo yamaze imyaka 7 akorera Rakeli mu ijoro rya mariage. Ibaze kugenda kuri mariage ugakwa ugaheza byose, wakoye umugeni wamwiboneye neza, bakaca bakuzanira uwundi atariwe. Iryo joro ryose rigaca ntibigarako sinaho urukundo umuntu mushobora kubana imyaka irenga 7 utaramenya imvugo yiwe, utaramenya n'isura, utaramenya n'ikintu na kimwe.
Yakobo yararyamye ijoro ryose gushika mu gitondo ataramenya ko aryamanye na Leya. Imana dufashe cyane gose. Igicaniro cyagukurikiranye nta hantu na hamwe kitokugira ko inkomezi. Imana dufashe cyane. Hallelujah. Nushobora kwibaza the whole night, kandi ntabwo bivuga mu ijoro, bavuze mu kagoroba. Ahengera mu kagoroba avuga ni imyaka 7 iraheze. Leya Rakeli ndamuvunikira, uyu munsi abazimu barapfa. Imana dufashe cyane. Baramushingira, baramumuhereza, ariko ntiyigeze amenya ko igicaniro cyamusabye. Imhemu yo guhusha iri kirasunikwa n'igicaniro. Imana yihagarike mu izina rya Yesu. Imana yihagarike mu izina rya Yesu. Abantu bariko barahabwa ba Leya kandi bakoreye ba Rakeli. Imana yo mu ijuru ihagarike izo mhemu mbi z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Guhabwa Leya wakorewe Rakeli bisigura kuruhira ikintu cyiza ariko ukaronka ikintu kibi kandi udashaka. Bibiliya yatubwiye ngo Rakeli ngo yari afise amaso araba na Leya yafise amaso araba nabi kandi asa nabi. Mugabo Rakeli yari afise ubwiza bw'uburanga. Imana dufashe cyane. Yakobo nawe aravuga ni imyaka 7 nzoyikora ndakurahiye kugira ngo ndakuronke, ariko igicaniro kirushiriza kumureklama. Umuntu wese ari hano mana yanje, sinzi igicaniro kiriko kiragusaba, sinzi igicaniro cyo kugatumbi wanyu kiriko kiraguhamagara, sinzi igicaniro cyo mu maraso yawe kiriko kiragukwega, sinzi igicaniro kiriko kiravuga ngo utegerezwa guhusha abana, utegerezwa guhusha urugo, utegerezwa guhusha Imana yo mu ijuru ihagarika ico gicaniro. Ibyo wahombye warabihombye, ariko turansi ibicaniro zongera kuguhushisha, zongera gutuma utakaza. Arebo santaka, nimba hari ibyo watakaje, nimba hari ibyo wabuze, ibyabaye byarabaye, ariko kuvaho umenyere pantanse, kuvaho Imana ivuganye natwe kuri kino gicaniro. Mana yanje, sinzi ko ari abantu bariko baranyumva bari hano. Imhemu yo guhusha ihagarare mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we, ndabuze ngo mu izina rya Yesu ntago uzohusha umugabo wawe mwiza. Wa muhungu we, ndabuze ngo mu izina rya Yesu ntago uzohusha umugore wawe mwiza. Umuntu wese ari hano, nimba hari icyo Imana yaguteguriye, imhemu yo guhusha turayihagarika. Hallelujah. Mani dufashe cyane gose. Amen. How devil can blind someone. Ukuntu Satana ashobora gushira uruhuni ku maso y'umuntu, ku buzima bw'umuntu, akamara ijoro ryose atazi umuntu bari kumwe. What is that? Imana dufashe cyane gose. That is the strongest power of altar. Ubwo n'ubushobozi bw'umwijima bukomeye bw'igicaniro bushira ahantu abantu hasi. Cyo gituma uzosanga umuntu ari kararira nibiki munahuye n'ingorane y'abandi, natwaye byagenze gute, sinzi uko byagenze, nasanze byabaye ngo byashitse. Imana dufashe cyane. Hallelujah. Yesu nadutabara. N'indi ya kabiri ikajayo, none we biguma biba. Sibuze ko kuvyara muhira ari icyaha, is not a sin. Umwana yamara umugisha igihe cyose umwana aje yamara umugisha. A child is a blessing. Yesu natufashe cyane gose. Ariko iyo bije atari ubugombe bwa bitari kuri agenda na programme yawe, umenye ko hari igicaniro cyakurekramye, cyakuzaniye umutego runaka. There is some trap in front of you. Yesu natufashe cyane gose. Turansi imhemu yo guhusha mu izina rya Yesu. Hari abantu inyuma y'izi nyigisho Imana yo mu ijuru igiye gukuraho ibyo bari barahushije bahuze n'ibyabo bishaje. Reka kuririra uriya mugabo yagutaye, Imana yo mu ijuru nizotuma usubira guhusha mu izina rya Yesu. Reka kuririra uriya muhungu yakwanse, Imana yo mu ijuru nizotuma usubira guhusha mu izina rya Yesu. Reka kuririra bagenzi baguhevye, ab'Imana ije kuzana izobahindura bumugisha kandi bazokwinjiza mu masezerano. Nimba wizera vuga amena. Mani dufashe cyane gose.
ndiko ndavuga hano, ndiko ndabona ibintu byari biri mu biganza by'abantu biriko biraguruka. Imana imbwira ngo hari impemu yo guhushirikira ava mu buzima bw'abantu. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Akazi bakakakwemera bakakubwira nta na kimwe gihinduka, everything is ready, ibintu byose birategwe, but at the end ku munota wa nyuma hagacyaboneka impamvu ibyica. What is going on? Nibiriko biraba. Aba diamond bariko barazana ibicaniro byo guhusha. You will not miss what is yours. Aha, tubandanyirize. Abazarabani ati byo wangi ibiki Mu gitondo nararanye narakerikwe Nariya. nararanye nareya n'ukuntu reya ndamwana. Jewe nikundira Rakeli wankoreye ibikira bani. None Yakobo warurihe? Amaso yawe yari yahoye. Imana ifashe cyane. Ubushobozi bw'igicaniro bwamugize ko inkomezi. Aha, Sinagukoreye kuri Rakeli myaka indwi yose. icyatumye umpenda ni iki? Iki cyatumye umpenda. Labani aramwishura ati wacu ntibagenza batyo Iwacu umva gutanga ibicaniro. mutoya umukuru akiraho. Ibicaniro birakurekrama biraguta mu masirkwi udashobora gusigura. Iwacu wagiye mu muryango wawe ndi bavuga ngo ni wacu. Ni warongogwa ukumva umugore atanguye kuvuga ni wacu. Ja ku mavi. Ni warongogwa ukumva umugabo atanguye kuvuga ni ngo iwacu. Ja ku mavi. Ngiwacu ntibimeze uko ja ku mavi. Senga. Ibicaniro by'iwacu biveho, Imana ishireho urukundo no gushira hamwe no kumvikana k'umuryango no guhuriza ku kintu gishasha. Ico gituma bivuga ngo nuko umuntu azosiga se na nyina agende asange uwiwe babana. So uri kurazana ibintu by'iwanyu kubera iki? Build your house. Imana yo mwijuru bahe guhuriza ku kintu kimwe no gushira ku kintu kimwe. Amabwirizwa n'ibindi byose sinansi mico n'akaranga, ariko hari abantu bagendera ku bintu bimwe na bimwe usanga binaniza urukundo hamwe n'iterambere ry'umuryango, kandi biriko birafatira ku bicaniro byo mu miryango n'ivya karande. Imana yo mwijuru ihagarika amareklamation y'ibicaniro ibyo ari byo byose byohungabanya ingo n'imiryango mu izina rya Yesu. Aha. Mara yo mu nkinga mwe n'uyo duheze tuguha uwundi nawe. Aho rero yaramubwiye ni genda uje muri honeymoon mu kwezi k'ubuki hamwe na Leya udakunda. Igicaniro kikujana mu bintu udakunda gusa. Yesu natufase cyane. Imwe mu yose yo kuregreta ivuye ku ngingo n'amadecision wafashe, ariko asunikwa n'ibicaniro kugira ngo agute mu makosa. Imana yahagarika izo mwemo mu izina rya Yesu. Bandanye uheze mu bubangutsi kugira tuje mu kindi. Nawe uzunkorere iyindi myaka ndwi. Yakobo abigenza atyo, amara iyo minsi ndwi y'inkinga. Acakora iyindi myaka indwi naho wogeza ngaho. Ibaze 7 years ya Leya. Yo, igicaniro kiramurekrama kimuta mu ikosa, acamara iyindi myaka indwi nyene. Murumva kuno guhusha, murumva kuno guhomba, murumva kuno gutakaza umwanya, murumva kuno igicaniro cyakugize k'inkomezi kiragushira ahantu kikakuzungurutsa, abantu bakakuraba bakabona ntuzi ibyurimwo, bakakubona uri umugabo bakabona umenga ntuzi kurondera ubuzima. Igicaniro kigafata ibiganza byawe kikabyugara, umugore akaza kubwirana abandi bagabo bari muri ibi, wowe uri kurakora iki? What are you doing? Igicaniro kikakuremera ukamenga ntuzi gufata ingingo nzima mu buzima. The altars, ibicaniro bikaguhungabanya bikakubuza amahoro. Prophetically mu izina rya Yesu, umuntu wese ari kararira amarira y'agahinda n'umubabaro kubera kuremererwa n'ibicaniro byo mu nzu no mu miryango, hamwe n'amateka, hamwe n'amadecision, hamwe n'ibintu yagiye akora n'ibyo atazi byari byo. Imana ihagarika ko gahinda, Imana ihagarika iyo mitego, Imana ihagarika ibyo bikorwa by'umwijima mu izina. Imana idufashe cyane gose. Yindi myaka indi yo gukorera Rakeli. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. So dusomere, warugeze kuri kangahe? Ku murongo Nagomba nsome 28. Wagomba usome 28. Haheze hose ntaco, haheze hose. Yakobo abigenza atyo,
amara iyo minsi ndwi y'inkinga. Labani araheza amushingira Rakeli umwana wiwe wundi. Labani aha uwo mwana wiwe Rakeli incoreke yiwe Biluha ngo amucorekere. Yakobo arongora Rakeli nawe maze amukundwakaza amurutisha Leya. Nuko akorera Labani iyindi myaka ndwi. Maze Uhoraho abona yuko Leya yanswe, aca azibura inda yiwe, ariko Rakeli aragumbaha. Leya asaminda avyara umuhungu amwita Reyubeni. Urumvise ko naho wogira icankiro gute, Imana yo mwijuru ibonye agahinda kawe igukura ko igicaniro ikazibura ibintu vyari bizivye. Imana mfase cyane. Yaranswe arabarojete, ariko Imana kiramwitegereza. Bavuga ni naho bakurojese ngira ndagusondera agakode ikimuhereza urubyaro. Aha. Asamindwa inda y'ubuheta avyara umuhungu. Ndio. Atuhoraho kuko yumvise ko nanswe. Nico gitumye anyongera n'uyu. Uhoraho ko yumvise ko hari abantu banswe bari ngaha. Hari abantu banswe n'abagenzi, hari abantu banswe n'inshuti, hari abantu banswe n'abantu. Uhoraho uyu munsi yihweje igituma wanswe, araje kuguhereza impamvu tumigira igikundiro mu izina rya Yesu. Oh, haleluya, ibaye ntoya we. Haleluya. Hari abantu bavuzwe barankwa, imiryango irabahanahana, inshuti zirabahanahana, abagenzi barabahanahana, barankwa. Uhoraho uyu munsi nyene ukiri hano agusondera akantu kaguhereza icubahiro aho wari waranswe. Abagore banswe n'abagabo, Imana yo mwijuru ibafyondera akantu uyu munsi. Abagabo banyu basubire kubona ugutandukanye nuko bababona. N'abagabo banswe n'abagore, uyu munsi Imana igira icikoze ihindura ibintu mu nzi wanyu mu izina rya Yesu. Aha. Amwita Simeyoni. Acamwita Simiyoni. Yongera gusaminda. Iri jambo rya Simiyoni murishira ahantu. Murishira ahantu. Simiyoni ni imfura ya Leya kuri Yakobo. Yaravutse avukira ku muntu yanswe. Uyu muntu yarabaye hojete. Guhera ku munsi wa mbere wa mariage yaranswe. Baramwanka. Se wiwe aramwanka. Arabantu hana abavyeyi banse. Barabavuma, barabaturako amajambo. Humura mu izina rya Yesu, imivumo yose ifise inkomoka ariho hose ku bapfumu, ku bavyeyi, Imana yo mwijuru irayikuvumura mu izina rya Yesu. Nta muvyeyi yakagombye kuba ariko aravuma umwana wiwe. Umwana uko yokora amakosa kose, umwana yamara umwana imbere y'umuvyeyi. Do not ever make this mistake. Ntuze wigere ukora ikosa rimeze gute naho umwana azokubabaza cyo kumwaturako amajambo y'imivumo. Wabuze ukuvuga kubera ishavu, hora maceceka. Please ceceka. Horama wa muvyeyi we. Ijambo ryawe risose ku mwana we rishobora kwica generation y'umwana wawe wese. Apana umwana wenyene wavyaye, the entire generation of your seed. Imana idufashe cyane gose. Rishobora kwica generation 8-10 bivuye ku muvumo wavumye umwana wawe. Umwana niyakubabaza wabuze ukumuhana, muhana umucishe ko agakona ibiriremera guhana, atagishobora guhanwa naho ceceka musengere, nta kindi kintu ufise kumukorako. Amajambo mwaturako nta cafisa muhindurako, kubera ko Satani aba yamaze gufata umutima wiwe. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Reyubeni avuka ku muvyeyi ya mwasi. Haravuga ni uyu siwe narondereye. I don't want her. Sindamushaka. Na nyina wiwe nawe aragira icankiro gikomeye kandi arabibona ko yanswe, agira agahinda n'umubabaro. Ico gituma avuze ni Imana yo mwijuru yabonye ko nanswe n'agahinda kenshi mfise, impaye umwana w'umuhungu, kumbure ndaza kugira igikundiro. Ariko Leya ntiyamenye ko Reyubeni avukanye uburemere bukomeye, kubera ko igicaniro cyari cyamaze kubakikwa kuri se nyina wiwe. Aha. 34 yongera gusaminda abyara umuhungu. Abyara n'undi muhungu. Ati noneho umugabo wanje arifatanya nanze. Noneho umugabo wanje arankunda, basi ndavyaye undi muhungu. Kuko muvyari abahungu batatu. Kubera ndamuvyari umuhungu. Ico catumye yitwa Lewi. Ha. Yongera gusama inda. Abyara n'indi. Abyara umuhungu. Leya. Ati Uhoraho ndashima Uhoraho. Aha. Ni
nico cyatumye amwita Yuda, nuko abarareka kuvyara. Amen. hari abantu bari hano banswe baratabwa baravugwa amajambo mabi. Imana yo mu ijuru igomba itume wama ivyamwa bituma ugira igikundiro kandi ugira ijambo mu izina rya Yesu. Umwana yankwa ni wakura. Imana yo mu ijuru yaremeye urankwa, ariko iraje kugukorera ikintu gituma usubirana ijambo mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bafise amateka nka yareya hano, ariko Imana igiye guhoza amarira, ariko Imana igiye kwambika ubwiza busha, ariko Imana igiye guhindurira ibihe, ariko Imana igiye kwibuka ubugira kandi. Oh haleluya! Ndabona abantu banswe, ndabona abantu batawe, ndabona abantu bahebwe, ariko Imana igiye guhindurira amazina n'amateka. Oh haleluya! Mana idufashe cyane gose. Hari abantu bavyuka mu ijoro biherera mu vyumbi wabo bakarira amarira adasanzwe, bavuga ni kuri Imana wemeye ko mba muri buno buzima, kubera iki wemeye ko mvuka ku muvyeyi anyanka, kubera iki wemeye ko ndongorwa n'umugabo anyanka, kubera iki wemeye ko meruko ufise amateka nka yareya. Avuga ngo Mana wabonye ko mfise agahinda katoroshe, ariko urampaye abana b'abahungu kugira ngo nkure ko agasuzuguro. Imana yo mu ijuru iraba ugwanko wanswe igira icikoze ku buzima bwawe kigushumbusha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Reyubeni aravuka, avukira mu gahinda. Ngwino hano gatoya please, nzanira intebe, zana intebe, zana intebe. Shiriraho intebe imwe, shiriraho intebe imwe hano, uzanira iyindi ntebe imwe hano, iyindi ntebe, nzanira utundi dutebe nka tubiri, nzanira iyindi ngaha, zana iyindi nyaruka mu bangutsi, shira hano, zana n'iyindi ushire hano. Haleluya. Reuben yavukiye mu buzima atigeze agiramo uruhare. Being born, kuvuka ukisanga uri mu muvumo, nta cyaha wakoze, nta kintu na kimwe wakoze, uvukiye mu gicaniro, uvukiye mu gicaniro utazi inkomoko yacu. Mwari tuzingururire kuri itangurire igice cya 44 cya 49 ku murongo waho wa 3, ubanza urindire gusoma. Hagira umuntu umwe azayicare hano, n'undi yicare hano, n'undi abantu 5 muze mwicare hano mubangutse. Harabuze abantu 5 baza kwicara ngaha. Mwicare ngaha. Mana ibaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Reuben was born, avukira mu gahinda, avukira mu mubabaro, avukira ninda afise umwana adatinya, umwana mutoya adatinya abantu, amudutize hano, utsutinya umureke. Ninda afise umwana adatinya, ubuzi ko ufise umwana wawe adatinya. Ujya ntatinya, ya uyu ntatinya kabisa, no kwizana arizanye. Uyu wanya arazi no gutamba igisirimba bikomeye cyane. Yeah. Ncendo nka 2. Aha ni sawa. Ninda afise agatambara kera gatukura, agatambara akariko kose, agatambara ndakeneye agatambara kanini ariko kaboneka, kari visible. Oya pana koko kwiyanaguza yasha pana ko niza kanisa, that one niza kanisa. Thank you, bless you. Imana dufashe cyane gose. Ndabereke gatoya. I want to show you ukuntu umuntu ashobora kuvukira mu gicaniro, igicaniro akagikurana. You grow with altar. Mutandukane, wezana intebe hano.
zana intebe ngaha mubangutse ukoresha umwanya amasari kariruka nawe geza hano gatoya habeho distance ukuntu umuntu ashobora kuvukana igicaniro akagikurana kuva mu butoyi bwiwe atabizi akarinda gikurana ariko uyu mwanya nigishije hamwe na resulta z'ubuzima bwawe ziraza kukwereka ko hari igicaniro kiri kuri ku buzima bwawe. So reka dufate this is the birthplace, ikibanza cyo kuvuka. Umwana avukiye hano, umwana kiri mutoya. Aha naho umwana agiye muri primaire, this is primary. Inayo secondary school, secondaire, maybe reka dushiremo university. Okay, chamunzanira iyindi ntebe hano ko dushizemo na university. Zana iyo nyene egeza haye, zana hano, agire wundi yicara hano. Wewe guma hagire wundi yicara hano, muri mwe hagire wicara ngaha. Mwese muvuga ibiswahili? Yavyumvise yarazi Kirundi. Iyi ni université, iyi ni université. Dufate mariage, this is marriage, no kuvyara, and then iyi ni imyaka nayo yo gukura mu zabukuru. Hano umwana aravutse, dufate iki ni gicaniro, this is altar. Kamubohere ku kuboko, kamubohere ku kuboko neza, ntumubabaze. Uyu no mu boxer afise inguvu nyinshi. Buke banza wegere ngaha ku ruhande ndagukenera. N'uyu yanyatamba igisirimba nawe mwegeza ku ruhande. Hagarara ngaha, witwa? Yewe hagarara. Hano umwana aravutse, that is the birthplace. Aravutse asanze mama wiwe kumbure hari igicaniro runaka yagendeyemwo, agahinda, umubabaro, ibyago. Wihangane ibyo mvuze siko ariko bimeze, I'm just saying. Ibyaha runaka, sins. Hari ibyo yagendeyemwo, hari ibyo yanyoye, hari ibyo yakoze, hari n'amabanga afise by the way umugabo wiwe atazi, atigeze amubarira. Hari n'ibindi byose yagiye aracamo by'agahinda n'umubabaro. And then this is the birthplace. Umwana wiwe ahaza kuvukira hano. Umwana wiwe ni avuka ari wese mugabo avukanye iki? The baby is born with altar. Umwana avukanye igicaniro. Nico gituma play for your children, play for your entire generation. Sengera abana banyu, sengera na generation yanyu yose. Umwana aravutse, Reyubeni avutse kuri Leya afise igicaniro cy'agahinda n'umubabaro no kwankwa no gutukwa. Soma hajyanye na kubariye, hasoma kuri 49:3. Nyarutsa. Reyubeni uri imfura yanje. Hano rero uyu mugabo yitwa Reyubeni yarakuze, ariko kubera igicaniro cyo kwankwa no kuba rojete cyaramukurikiranye kugeza ku rugezo yakoze amakosa akomeye kuri se Yakobo, ataramuvuma, avuma na generation yiwe yose. Reyubeni uri imfura yanje. Reyubeni uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje. Warakarenzo mu cubahiro, ndio warakarenzo mu bubasha, warakarenzo wari wategere kuko uri imfura. You are born as a firstborn. Wategezwa kuba umuntu akomeye, ariko ibi byose ndabikwambuye. Nk'uko amazi asuliranya niko nawe umeze. Nuko ntukibaya akarenzo kuko wuriye uburiri bwa so, ukabuhumanya mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Imana itubabarire cyane gose. Reyubeni biciye ku muvumo wa nyina n'agahinda no kwankwa no kuba rejete kuri nyina wiwe byaramufashe, bica bimujako na se wiwe aramuvuma. Reyubeni yavukanye igicaniro, araje hano muri primaire, agiye kwiga muri primaire. Igicaniro yagisize canke yakijaye? He's taking the altar.
genda nahajya, genda kuruge, genda. Agiye muri segondere. Reuben hagararaho nyene. Reuben yiga muri segondere physique mate, uri kuravyiga mugabo igicaniro mugize gute? Muri kumwe. You are carrying the altar. Abakubona uragakobwa kameze neza, yes kariko kara growing, showing up, uri kuraza, amabere ari karahagarara neza. Ariko igicaniro kiriko kirakura n'amabere ari karakura. You are together with the altar. N'igicaniro muri kumwe without you knowing. Nico gituma nkunda guhanura abantu bakunda kuvuga ngo nzoba ndasenga, ngo nzosenga ninarongogwa, ngo nzosenga ngo ninagira ibi. Ufite igihe cyo gusenga ryari? Senga ku mwanya uronke igihe. Hari abantu bantangaza ngo uyu muntu akorera Imana akiri muto, ngo asenga akiri muto, ngo asenga kunuko, ngo aritanga. Iyo uronsa amahirwe ukagirwa ubuntu bwo kumenya Kristo ku myaka yawe, sambura ibicaniro hakiri kare kugira ngo n'abagukomoka ko bose baze bagirirwa amahirwe yo gutabagwa no kubona ukuboko kw'Imana. Mani dufashe cyane gose. Reuben yiga muri segondere, mugabe igicaniro bari cyari kumwe. Kura mukure, genda mukure nawe ukiyambika hajya. Antuka agiye muri university akuze. Sawa, mubangutse kambare ku kuboko nawe. Ngwino mufate, bafate ntaco bajana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana imukure kibicaniro byose byamuhiga n'ibyamurondera mu izina rya Yesu. Amen. Reuben ari muri university but still carry, ari muri secondaire, mugabo ari cyafise igicaniro. Nimba hari igicaniro cyo guhusha umugisha kikuriko, kiracyariko kirakurekera manga, munkurikirane mu ndabe, just look at me, mu ndabe hano, kiracyariko kirakurekrama. Aha anye rero utanguye amaso yawe atanguye gukanura neza, abahungu utanguye kubabona mugavuga rimwe mugahuza, tumesaje dutanguye kuba twinshi. Utabaye maso igicaniro kiragukubita hasi kuri imyaka. Without you being ready kugwana n'igicaniro, kiragukubita hasi hano. Urahakura sida, utahakuye sida, urahakura kubyarinda zishushu, urahakura deception, urahakura gahinda, cyangwa uhakura ibindi byago bikomeye cyane gose. Altar, igicaniro kiracyariko kirakurekrama hano. Reuben aragiye muri universite. Muri universite umuntu wese rero aba ariko yitegurira gukora ibintu runaka by'ubuzima, trying to open the eyes. Amaso yatanguye gukanura, ndagomba gukora ibi mu buzima, I want to be this, I want to be that, ndagomba gukora ibi. Mugabo Reuben ufise imigambi, ufise amaproje, ariko igicaniro kiracyakuriko, ntago urakirekura. Kandi muri kino gicaniro harimwe amajambo avuga ko yanditswe arasinya atangirwa n'ibimazagira ko n'inkomeza ashigwa mu ngiro n'ubushobozi bw'umwijima, yuko icyo uzokora cyose kitazokunda. Reuben agahinda muri kumwe n'igicaniro hano. Reuben zunguruka hano, zunguruka arazunguruka muri ville, mugabe igicaniro bariko barajana. Is calling the altar. Ariko aradandaza arondera amasoko n'amamarche, ariko igicaniro bari cyari kumwe. Reuben ariko arakora byose, but he still calling the altar. Aruri indege, igicaniro aracuriranye. Aragiye kuramutsa abagenzi, igicaniro aragitwaye. Arahuye n'inshuti barakundanye, igicaniro bari cyari kumwe. Arahuye n'abagenzi, igicaniro kiracyari kumwe. Baramwemereye amafaranga n'akazi, ariko igicaniro kiracyariko kiramurekrama. This is how abantu benshi bagendana ibicaniro, bakaca baja gusenga. Mana, kubera iki utambona? Hari ibintu Imana yuguruye by'umugisha byinshi, mugabe ikiganza cyawe kirimo ibicaniro kidashobora gutuma hari ibintu bishobora kuguruka mu biganza byawe. Utegerezwa kubanza gukomvomvora no gusenyura ibi bicaniro bigakoroka ku buzima bwawe. Hari abantu bafite ibiganza bitobotse bidashobora kwakira ikintu na kimwe. Hari abantu bafise ibicaniro, they are calling altar. Reka ndakubarira, amarira yose uza kurira hano nta kintu na kimwe afise asiguye ku nyishu n'igisubizo cy'ubuzima bwawe, kiretse Imana yonyine kugukura ko kino gicaniro. Kugenda ukinyegeza, kubera iki jewe abandi bameze neza, abandi bararyoshe, ubuzima ni sawa, abandi barakora bakaronka, abandi baradandaza ni sawa, nta na kimwe bivuze maka kino gicaniro kikuvuyeko. The spiritual realms nta mpuwe igira, nta n'imbabazi igira. Satani yazanye no kwicwa no guhonya no gutikiza. So
stop crying. Hagarika kurira. Hagurutsa amabombe n'amamisire mu buryo bw'impwemu abomora kandi agasenyura ibicaniro byo mu isi y'umwijima. Nimba wizera tera haleluya. Reyubeni ageze mu gihe cyo guhitwamwo n'umukobwa canke n'umuhungu ariko ararondera umufiyansi. Nimba hari igicaniro runaka cyo gupfa ku mugabo wa mbere cyangwa ku mugore wa mbere, ni warongora mbe murazi yuko ari abantu bashobora kurongora abantu badashobora gupfa ku bana. Ushobora guhura n'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa n'umuntu runaka mu miryango iwabo, umugore wa mbere apfa cyangwa umugabo wa mbere apfa, uzoba ubaye igitambo, uzoba ubaye ikimazi cya kino gicaniro. Cyangwa ugahura n'umuntu imizimu yasabye kavuga ni wewe ni wabana n'uyu muntu bizoca bigenda ukunukunuku, uzoba ubaye ikimazi. Wowe ukanezererwa aya twaturimba two kuri mariage n'utuwe tuba turyoshe ni sawa, kandi mariage Bibiliya ivuga ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza. Who finds a wife finds a good thing. Yesu nadufashe cyane gose. Ariko hari igicaniro kiza kuguca umutwe my friend. Hari igicaniro kiriko kiragusaba hano. Yesu nadufashe cyane gose. Mwinjiye mu rugo vurugu, genda muri mariage hano. Vurugu things does not exist. Ibintu bitabaho, ibintu bidashoboka, ibintu bidakunda, ibintu bikubitana. Ukarondera hano ikibazo kiri, ukagenda ukavuga mu miryango umugabo wanje ntaco dupfa, turarondera ikintu duhurira ko, turarondera ibintu, we don't see anything. Mugabo hama kajagari n'ingorane, nta rukundo, they hate me. Ushobora kuba uri na mwiza, the prettiest, mwiza, beauty, mwiza ku rugezo rukomeye, ariko umuryango ukakwanka. Bakavuga ni why this person is hated, kweri kinankwa kuri no rugezo kandi ari jensa nkaha ndi mwiza. Wanashima n'umugabo agashobora kurondera abantu ubona ko atanaho muhuri, no mubiboneka no mubigaragara, ariko igicaniro kiriko kiragushira kw'inkomezi, ugasaba impanuro, nkora iki, ngira iki, nturamenya ibanga ryo kwikura kigicaniro. The altar is still on you. Bamwe yakubwira ni hebi ico kigabo kiguma kigukubita, ariko ntago kemuye ikibazo cy'igicaniro. Naho uza kumuheba nundi muzohura nawe bizogenda uko nyene. The altar is there. Bwira umuntu mukwegere ni solution suguheba no gufata ingingo no kwivumbura no kubivamwo. Rondera ikiko kirasunika ivyo bintu, hanyuma gikureho ubuzima bubandanye mu izina rya Yesu. Turi kumwe ngo tuduze ibiganza. Imana dufashe cyane gose. Bandi bakavuga ni vana n'ico kigore kitaguha amahoro gituma utaronka umunezero. Yesu natufashe cyane gose. Uraza abakobwa bahari buzuye bakakubwira amajambo menshi, reka kuba umugabo w'imbwa, reka kwimara amazi umugore agusuzugura gukengera. Don't behave like that. Reka kwitwara nkuko, muhebe vana n'ivyo bintu wan, reka izindi ngingo. Ariko ni wa muheba ntago kemuye ikibazo cy'igicaniro. Nico gituma hari abarongoye 4 3 bangahe, mugabo ibibazo ni bya bindi, ubuzima ntibwahindutse. Things are the same. Barava muri relation imwe bakaja mu yindi, ugaheba umufiance wa mbere ugafata uwundi, ugafata uwundi, bikaguma bipfa. The problem ntago ari uko gusa abantu mudahuza, ariko hari igicaniro ariko kirakureklama. Reyubeni yarakivukanye aragikurana in a marriage in the name of Jesus. Aya ma stages yose nagenda vuga hano twese turi hano turi muri zino stage nagemvuga. Kuyo kuvuka muri primaire, secondaire, université, mariage, no mu zabukuru nta muntu numwe atisanga mu gicaniro hano. Muri twese turi hano. Everyone is finding him or herself in these things because ndavuga hano. Igicaniro kikakureklama, and then ugasazira mu gahinda. Hani mu gihe utamenye ibanga ry'ibicaniro, uragiye urinzugera mu zabukuru, agahinda ni kakandi. Nawe abana wavyaye hano, warabavyaye urihangana, urakubiti kuragira iki, mugabo abana bawe urasazanye igicaniro. Mwene data, igicaniro uragisazanye, kandi uri kurabibona mu ndoto, kandi urabibona mu buzima, kandi urumva kubuza amahoro, kandi urabona ko ari ibintu byaparanganye bitari ku rutonde, mugabo guma wihagarara kuceceka wahoze. Igicaniro uragisazanye, niwibaze ngo bihereye kuri wewe, uruvyaro rwawe nabo wavyaye kujya nawe wakivukanye ngaho nabo baragifise. Imana ifashe cyane gose. N'uwundi nawe yaje ngaha anye ku mwuzukuru wawe, igicaniro nawe aragifise hano. Afise igicaniro cyawe bavukanye hari umuntu ari karankurikirana ari karanyuva.
ukabona ikintu runaka kiba ku buzima bwawe uko nyene ngo ucihoze uko nyene. Ndumva uyu munsi hamwe no muri kuno kwezi Imana yo mu ijuru igiye guhagurutsa ubushobozi bubomagura ibicaniro mu buzima bw'abantu kandi butuma ubuzima bw'abantu bubandanya. Haleluya! Mana idufashe cyane gose. Haleluya! You who is hearing my voice, wowe uri kurumva ijwi ryanje, please ukabona hari igicaniro kikuganza, iyo ngeso yanse kukurekura ni igicaniro. Uko kuntu uguma wankwa n'abagabo ni igicaniro. Uko kuntu uguma wankwa n'abantu ni igicaniro. Ico cyankiro, ayo mahoro make, izo ngwara ni igicaniro. Yesu natufashe cyane. Some people, hari abantu bavyarira mu gatebe ko kwa muganga, bakavyara abana bakarinda basaza kandi bavyariye mu gatebe ko kwa muganga. It is an altar. Igicaniro. Yesu natufashe cyane. Nico gituma it is very important. Ni vyiza cyane kumenya your father's story, kumenya amateka y'iwanyu mu muryango, kumenya amateka yaho ukomoka. Apana gupfa kugenda gusa ntuzi mama wawe ibyo yaciyemo, ntuzi ibyo papa wawe yaciyemo. You are not aware of anything. Nta na kimuzi. Kubimenya birivuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobahereza kugira gute? Kwidegemza. Ukuri ni rino jambo ry'Imana turiko turababwira, kandi ruzobaha kwidegemza. Imana ifashe cyane gose. Dusomere Itanguriro igice cya gusubira mu byagezwe igice cya mbere ku murongo wa 21 nimba ntihenze. Gusubira mu byagezwe igice cya mbere ku murongo wa 21. Asome twumva ko wavuga nimba ntihenze. Igice cya mbere 21. Aha. Ntiraba Uhoraho Imana yanyu ico gihugu akibashize imbere, ntiduga mucindire, kuko Uhoraho Imana y'abasogokuru yabarahiye, ntimutinye, ntimuranduke imitima. Oya ntago araho. Dusomere gusubira mu byagezwe igice cya 32 ku murongo waho wa 6. 32 dusome ku murongo wa 6. Ngiye kurangiza n'uyu murongo wonyene wanyuma soma. Begiyo niyo ngero mushubije Uhoraho, mw'abantu b'ibipfu b'imburabwenge. Gusubira mu byagezwe 32. Pardon, sorry, 33 igice cya 6. 33 6. Abareyubeni baragahoraho. Hano haraheze ibitabo birenga 4 nimba nibuka neza. Guhera Reyubeni avumwa from Genesis guhera mu Itanguriro igice cya 49 gushika ku murongo wa 3, igice cya 49 guhera ku murongo wa 3 gushika kuri 4. Aragenda mu kuvayo, aragenda mu Barewi, aragenda no mu kindi gitabo no mu gikurikira, no gushika mu gusubira, no mu guharura naho, no gushika mu gusubira mu byagezwe. Umuvumo ukiri kurakurikirana generation yose y'Abareyubeni. Hari kindi gice nabuze hano ntibuka neza, aho igitigiri cy'Abareyubeni bari 100,000 byinshi cyane. Abo bose bakiri ku muvumo Reyubeni yavukanye kuri Leya. Guhera ku ntango yaho natanguriye, Reyubeni yavukanye kuri Leya akiufise hano gusubira mu byagezwe. Umuvyeyi w'imhemu Mose, Imana iramubarira, hamagara imiryango yose y'Abisirayeli, ntangure kuyihezagira. Aravuga ngo ngomba kuvuguruza amajambo yose yari yarashizweho na yari yarateretsweho n'ibicaniro byose by'imiryango. Yesu natufashe cyane gose. Imana dutabara. Reyubeni atarahamagagwa na Mose. Mose atangura guhezagira imiryango. Umuryango wa Reyubeni niwo yahezagiye ubwa mbere. Soma tumva uko yabuhezagiye. Abareyubeni baragahoraho.
aravuguruza amajambo se yari yaravuze ni warakarenzo muri byose, ariko ntukiri akarenzo. Wari nk'amazi asuma, ariko ntuzosubira kuba nk'amazi asuma. Umuntu wese yavumwe n'ababyeyi hano, umuntu wese yagiye ku muvumo w'inshuti n'abagenzi, abazivye inda, abaguhaye ibicaniro, abaguteretse ko ibintu bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo mpagaze kuri kino gicaniro, ibicaniro byose, haleluya, nk'umuvyeyi w'imhemo turabihagarika muri kuno kwezi kwa gatatu mw'izina rya ingo. Hano nabuze igicaniro cy'imiryango gusa. Hari undi muntu yari yampaye agatambara hano, hari undi yari yampaye agatambara. Please give me hurry, come mpana kandi hano, nta kandi there, na kandi hano turakwiye hano. Iki ni cyo mu miryango udashize ko n'igicaniro c'abarozi naco kiragiyeko, udashize ko n'igicaniro c'abagenzi mwagendanye bakwandukije naco kiragiyeko. Iki cikubise kuri vya bindi wavukana mu miryango iwanyu. Shirako n'igicaniro cyo ku mugabo iwanyu, umugabo mwabaye nawe yakizanye, bimaze kuba 5. Nta kindi nongereko ikindi gicaniro hano. Abantu bararushe, nico gituma birivuga ngo abantu banjirishwe no kutamenya. Confusion zirisha abantu. Nico gituma navuze ni waba umunyantege nke uzopfira mu bibazo, upfe wibaza ibibazo. Imana idufashe cyane gose. Iki ni kindi gicaniro naco. Iki naco mugenzi utazi, wahuye n'umugenzi utazi, murakoze ivyo mukora, ngico n'ikindi uragitwara. You take another one. Imana idufashe cyane gose. Ibicaniro, you are calling altars. Ugenda ari ibicaniro mu mutima nta mahoro, wumva umenga uri umuntu utabaho, uri umuntu mugabo utari umuntu. Uraririmbira Imana mugabo wumva amahoro ntuzi n'icari cyo. The peace is so far. This is the altars. Nta kindi gicaniro mwompereza. Give me another one. Zana n'ikindi. Imana idufashe cyane gose. Nizana kandi hano. Ikindi gicaniro naco nyene kiragiyemwo. Kindi gicaniro, this is an altar. Ntubikorore. Imana idufashe cyane. Hagarara hano bakubone neza. Ibi ni bicaniro, ibi ni bya binini nagembo, ibi byose ugenda uhura nabyo bigenda byiyongera. Niyandi umuntu azokumva umengana ikintu cikiyingiyingi ntabaho. Nta mahoro, ugakubita inzoga, ugakubita itabi, drinking things kugira ngo wibagize, umeze nk'umuntu ari hatariho. Nta mahoro ufise. Jesus Christ, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo wenyene wo kuguhereza amahoro mu mutima wawe. Ibicaniro by'iwanyu ibyarungitswe n'abarozi, abapfumu utazi mwagiye muhura nabo, ibintu runaka wagiye uhura nabyo, wagiye wifatanya nabyo. Ibicaniro ngibi hano. Nigute mbwira, nigute umuntu yoronka amahoro? Uru n'urugezo ntanze rw'ibintu bimeze uko. Ariko mu isi y'umwijima ukakwereka Imana yokugurura amaso, usanga ari nk'ibintu by'inzoka imwe iri hano. Ugasanga hano mu nzu hari ibikere cyangwa iyindi shusho y'ikindi kintu runaka cyo mu isi y'umwijima. Cyangwa ugasanga n'amabuye, symbole y'amabuye yo mu isi y'umwijima. Ugasanga hari n'ibindi bintu byaremeye hano ku mutima, the things taking here on the hearts. Mbwira, tell me, nigute uzoryama mu nzu wumva ufite amahoro? Cyo gituma umuntu azokwinjira mu rugo abonye sheri wiwe bamubone ari ikintu gishisha. Umugabo wanje ntambona, umugabo wanje ntankunda. Then ibi bicaniro ninde bigukundana bimeze kuhana. Hari sinzi ikintu cyabaye, twaravuganye ngo aranyemerera, tuvugana yuko tuzoza gutanga inkwano, mugabo ijisho ryabaye ryo narasubira kugaruka. That is the things. Bicaniro ngibi Mana dufashe cyane. Then tell me, ugiye gusaba akazi, hari ibicaniro bikuriko, bizogenda gute? Hano nari kongera ko n'ibindi bicaniro byinshi. Hari abantu ugenda usanga bafite ibicaniro birenga 10. They are so imitima yerabaye dedicated mu isi y'umwijima.
umuntu akaba atariho, umuntu akagenda nk'ikintu cy'ikingingi, ukabona umuntu muzima yiyubasha ariko ameze neza, ariko wabona ubuzima abayemo n'umuruho sufrasi, inyuma y'ajya makoti, inyuma y'ijya myambaro myiza, inyuma ya publike n'umuruho n'imvune n'agahinda, tears, swallow, agahinda n'amarira birakurikirana. Ariko hari ijambo ry'ihumure Imana yarungitse muri repentance. Haleluya! Bene data, birakwiye ko Imana idukurako ibicaniro cyangwa ibihagarike. Kagenda ukarirana amarira, abantu baranyanka, usi ibicaniro by'icangiro my dear, usi ibicaniro by'icangiro. Hano ugasanga ni mwemo, ugasanga ni nk'imwemo 8 zigenda zikuzungurutsa uko umuntu wese aje zimwirukana, sending away, zimwirukana, ukabaho nk'agati kari ahantu konyene, living alone, ukabaho nk'umuntu abayeho wenyine adafite umuntu n'umwe mu buzima bwiwe. Imana ifashe cyane gose, bino bicanira Imana bisenyura mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya! Urazi ushobora kuririmba ukabiririmbana ibicaniro, you don't know. Habyuzi ntuzi ko ushobora kuvuga ubutumwa in the altars biriko birakurekrama hano, bikakurekrama hano, udahagurutse ngo bitsi, sivuze ko bikuboha, birakurekrama. The altars will come, bitangure kukurekrama. Ivyo nivyo navuze, udashize n'abadayimoni n'imwemu bizihiga ubuzima bw'umuntu n'ibirondera umuntu byose n'ibyiruka inyuma ubuzima bw'umuntu. Yesu natwase cyane, ukabona umuntu yamarushe, yamananiwe, nta mahoro, nta munezero, n'ibicaniro. Ukagenda mu mahanga kurondera ubuzima, ukagaruka nta kintu ufise. Ibicaniro, altars here, bicaniro. Yesu natwase cyane. Uri indege utembera, uragira gute? Uravyurirana, urabisigase. Ujyamye muri hoteli, mu hoteli nziza ya 5 stars z'inyenyeri 5, ubiryamanye kuri kiriya gitanda c'amadolari amajana. Uri indege uravyurirana, utwaye imodoka yawe urabijana, na ubisiga hehe? Bicaniro. Urongoye umugore mwiza urabirongorana, urongoye umugabo mwiza urabirongorana. Nico gituma umuntu wese ari hano ntakagire impundu n'umugisha Imana ikugururira wumve ni ndashitse ndaruhutse. Intambara iratanguye yo kugwana no guhangana n'ibicaniro. Aho uja hose ibicaniro umuntu arabigendana. Iki ni igihe cyo gusambura no gusenyura ibicaniro mu izina rya Yesu. Dusomere turangize. 6. Abareyubeni barakabaho, abareyubeni barakabaho, ibicaniro bibave ko mu izina rya Yesu. ntibagapfe mu izina rya abantu Yesu. bo muri bo ntibabe bake, Abantu bo muri bo ntibabe bake. Imwemu yose y'ibicaniro yari yaraje hejuru ubuzima bwawe. Mose nk'umuvyeyi w'imwemu, nkuko yahezagiye Reyubeni akamukurako ibicaniro, Imana igukureko ibicaniro byose mu izina rya Yesu. Imana igukureko ibicaniro byose mu izina rya Yesu. Imana igukureko ibicaniro byose mu izina rya Yesu. Imana igukureko ibicaniro byose mu izina. Tela haleluya! Terindi haleluya! Ariko hari umuntu ngaha afashijwe atere haleluya. Nimba wumva ufashijwe urashobora gutanga ishikanwa gishimwe, kandi hari icyo Imana igomba gukora ku buzima bw'umuntu wese ari hano. Wumva ufashijwe bigukoze ko urashobora no gutanga ishikanwa gishimwe, ntacyo bitwaye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya! Kubera hari bicanira Imana yashizeho opportunity muri kuno kwezi kwa 3 yuko bitegerezwa gusenyuka. Ndi mu bantu bahamya ko nta gihe na kimwe Imana ishobora kuvugana nanje ikintu ngo ibidafise impamvu. Hari abibigomba gutabara, hari abibigomba kubohora, hari amahirwe ibigomba gutanga, hari ibisubizo n'ubuzima ibigomba gutanga ku buzima bw'abantu. Rero reka tugarukiriza hano. Imana ibaho umugisha. Mana ndabasengeye bose mu izina rya Yesu. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro byawe bishima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Abo bantu zana ibyo bitambara byabo bibasubiza. Imana dufashe cyane gose. Imana igukurireho ibicaniro byose. Imana igukurireho ibicaniro byose. Imana igukurireho ibicaniro byose mu izina rya Yesu.